uno munsi ntibiteka kabiri kubanza kuvuga ngaho imbere yuko nza kuja ngahe tukatanga amanota twebwe nabo dusangiye timu ya Jeri. Rero imbere ko tuja kuri ico nari numva ashaka ko tubanza gusangira ko twebwe ibyo turiko turakora bigizwe n'umutima, kuko bigizwe n'ingabire, bigizwe n'umuhamagaro, kuko bigizwe n'ingabire, bigizwe na sens ya responsabilité, kuko bigizwe n'ingabire, bigizwe na attitude tubikorana, kuko bigizwe n'ingabire. Rero ntihagire uhava wibaza ko ngaha turi muri mu gupromotinga ingabire, oya, harimo kuvyura umutima, gukangura uburyo bwacu bw'imwemwe bwo kubona ibintu, gusubira kandi kwatsa umuriro w'ingene dukunda Yesu no kwibutsa ingene Yesu adukunda, kugira ngo uko ivyo bitangura byo bituma ingabire iba efficace. Rero narifuza ko tuyaga muri kano kanya ikintu kijanye n'umutima dukorana ivyo dukora. Abantu bazi umuntu muri Bibiliya yitwa Jean Baptiste Ribande, akareflexe ko gukiriza ni kugira gusa tubone ko turi ku mutakirije gisigura ko tamuzi Jean Baptiste barakoze bari sawa si kumutwe ngaho bicaje oha, kuko urumva iyo opportunité y'iyi competition itanga akaryo si kubariri. Donc twebwe utungikiye video nituba tukuzi, nituba tuzi igihe umaze ukijijwe, nituba tuzi forcément usengera avec le temps que tumaranye umwanya tukahamenya. Donc c'est mieux, nituba kumva na maturité ufise mu vy'ibihemu ngene bingana, donc nituba tubizi cyane. Rero mbaze iki iyi microphone niko ndakoresha ni juste kubwa son ya sale nga ntacifana na makamera y'ibiki, siyo mwe mukoresha. Jenda se capacité yo kubayagisha tamiko nikira izo na rwose mu matwi wanje nacakwiruze ikakoreshe bi. Rero uno munsi narifuza tuyage ku muntu muri Bibiliya yagaragaje umutima jewe ntigera menyera. Nibaza yuko reka mwese ndabavuga sinivuge jewe, yaba ari jewe cyari kungobora. Ngaha hariho umuntu imbere yuko avuka muri mwebwe abanyengabire twese ngaha, hariho umuntu ngaha imbere yuko avuka haje umumarayika kugira mama wiwe ati rero uyu mwana ugira ubyare azoba umuntu akomeye, azoba umukozi w'Imana. Muri mwebwe hari umuntu arimo aho rero Jean Baptiste imbere yuko avuka haraje umumarayika abwira abavyeyi biwe. Twese turazi version ya Yesu, hari urimo pardon bisawa ari kibazo ki hariyo Kirundi. Okay, namusigurire nayo mbonye mwese muriko mubwire cyari muri mubari. Okay, namusigurire ntangorane nibi na mimi leo temba Kiswahili okay, Kirundi kazi yako ni oya okay. Abantu benshi barazi inkuru yuko Yesu imbere ko avuka haje umumarayika arabwira Mariya ko azobyara umwana. Mugabo abantu benshi bari bagira ariko na Jean Baptiste abavyeyi biwe bari barabwiwe yuko nabo bazobyara umwana kandi atazoba ari umuntu asanzwe. Kandi ku batabizi Jean Baptiste na Yesu barabakuze. Jean Baptiste na Yesu barabakuze. Rero igituma n'umunsi nashaka kuvuga Jean Baptiste nuko umutima waranze Jean Baptiste gukorera Imana kwiwe wari umutima utangaje cyane rwose. Igihe y'umuziki turakunda kuvuga ijambo ngo yoresha kwa na jina kugira izina. Muri miliyo y'umuziki ni ijambo rikoreshwa. No mu ijambo ry'Imana rirahari kandi si bibi. Ijambo ry'Imana rirakwemerera kuzogira izina rikomeye. N'Imana yarabwiye Abrahamu mugabo turi ready guca aho ijambo ry'Imana rivuga ngo duce kugira unagira izina rinini, kuko ku isi bijanye ni kugira izina rinini nuko twibahura ko nuko tuzimya bavuga bagutisha bazimisha aho TV ni bibi ni ku isi du present ngene umuntu aza kugira izina
nuko abandi baririmbyi bakandagira abandi bagwete umu pastor nyene amateleviziyo yose acha kubutumwa bwanje mu Burundi n'abandi ba pastor bagaye kuvuga ubutumwa bwiza kuvuga nta televiziyo y'ubu nta cyakora ibiki nta isingiri du presenta kugira izina womenga ni izina wiyubakira mu kuduka ubwami twe dukorera ngino du presenta kugira izina uko wowe wemera kuvamwo ukadisparesa ugapfa ukamanuka ni kugira izina ni kugira izina mu guheraheza jambo ry'Imana rivuga ngo niyo mwicisha bugufi munsi y'ikiganza canje zobashira hejuru ubwami bw'Imana inzira yo kuja hejuru ni gushuka abantu bubaka amazu murabizi turavye etage hajye ngene ingana canke turi mu ngene ireha directement cha twibwira ngene fondation yayo ikaze umuntu yubatse hajye imbere no yubatse ngaha wahajya ariko yubaka inzu yo hasi ya niveau imwe ariko anahitajika fondation kadogo mutanguriye rimwe mwese muriko murubaka uriya tere kubaka inzu ya niveau imwe muri 6 mois oya badafite amahera afite amahera no mu minsi 3 minsi ne bibambazi leta yatanguye kuduka ashaka ati urica we na biruhande twaje dutangura kukuvuga tuti wa muntu yaguze parcelle kingana kujya kose atamere ko bakafisi kwatari kibambazi tubona giseruka wa undi 6 mois anaza tia mabati we nta kibambazi na kimwe kiraseruka akavuga ati uyu muntu yaguze ibintu adashoboye nafuma gabura do hajyane tuhagure tumwamare biroroshe ko bakubwira uti oya bako bananisema ati bibi sitoke il faut faire quelque chose target sio kutoka unatoka ili uende wapi alitoka kama mapema John alikuwa anaenda karibu si tunakaulia kutoka chito tunaenda mbali wa etage musi gihome cha sote azogati katanguye kuza ubundi amazuna akayibamo kiri giho indi niveau iduke kweli yashangira etage indi niveau iduke usigara kuraba mu gahanga uri hejuru yuko indi niveau iduke zerere ugasesa amazi nawe yasesa mu nziwe indi niveau iduke hazogera igihe wegere mu mutima bwati ndarutiye y'amajambo yose navuga donc c'est question ya kutokereza c'est question yo gusohora umutwe ni usoze uruje ushaka gusohoka fast ushaka gusiga utugomye twese ushaka gusiga utrishije twese ushaka gusiga izibiki uzosohoka mbwa kuzari gahaje tuzo turatuje ko buke ko twafashe umwanya wo kwikobeza buke uti urifanya jaji zile media zikongerewe unataki narabaye wagaciro ku buryo media kumvuga z'umwenganije ivyo ziraje gukiramo ayo hari abantu biyubatse ku buryo iyo ahaye content media iri gushimira mugabo ivyo ntiyavyubakira kuri media ubyubakira mu banga kuburyo umunsi wasohotse umuntu ngiranye ikiganiro avuga ati kipindi kwa kitabu hadi nisikia habari cyose ko tunafanya kipindi ukiwe kufanya kipindi cyo urumuri bya gospel twabutumye umujournalist atanzara gari kiganiro n'abarivyo bakufanya akaza kuvuga ari wapeti wanafanya kipesa mwishiri mimi niko yangu ni ya juu sawa na kuinvite na wewe unakuja na wewe unaanza sema vile vile na unachozea buri tuko nafanya ngo yakoresha kama kwa hatari mugabo wazo uvuye mwibanga uvuye handi wacha kucishiriza bugufi unafanya kipindi hata journalist anasikia anabarikiwa anasikia next time sijezo murati anataka kwimvira bana ubu journalist kesho anapojana vipindi uruchorera gute kumuchorera naki kumbe kubera watete iyo batebera ngana byo ahuza arimani kurungitse nakimwe byose ubona byitwara byose byitwara umutima wa Kristo tuvuga twizere ko umunsi uzosura guturuto siye baba twizere ko uzosura guturuto isinye ikiyago cyari cyaryoshye numva nifuza gusura kuyagana rero Imana yacu dukorera imushobora byose ashizwe hejuru ya byose yaremye byose donc ibi by'agaciro ngo yabiremye donc arabizi ibiryoshe arabizi ko biryoshe ibyo twifuza gushika arabizi ko twifuza kubishika ko niwe yabiremye niwe yabishizemo iyo kwifuzwa mugabo yarashizeho n'inzira yo kuhagera akarorero kanyuma nshaka gutanga n'akarorero k'igiti sinzi ko iyo constant murayigira murabe igiti mu bisanzwe gishora amashami muri sanse zibiri kandi amashami twese tuzi nagiye hejuru y'igiti kiboneka mugabe igiti gifite n'imizi kandi imizi muzo irabifite design imwe n'amashami
gusa imizi ntigira ivyamwa mugabo imizi niyo ituma amashami yo hejuru agira ivyamwa ukeneye kubuza ko igiti kigira ivyamwa ntukigate amashami yo hejuru ugikate imizi nta vyamwa kizogira rero kuvuga Yesu cyane kuvuga Yesu abata barapere tugira umutego wo kumenga kuba turubise gukoresha amajambo yacu yo kumuvuga Yesu tukoresha amajambo yacu donc turubise kumumenya by'umwihariko turubise kugira effort yo kumenya Yesu tuvuga kubera indirimbo zacu zitwubije gukompoza ko explique ibintu mugabe umuntu ashobora kariyeri ya Chris Ngoshi pata ndirimbo rimwe igeze yandi kukiza bonnet ziruzuye za hit song ziruzuye nimuze rero uri kuraziririmba womenga iyo nivo ya maturity turi kuraririmbirako womenga niyo uriko mugabo sivyo uri kuri abo umuntu yakompoje indirimbo ni wafise iyo nivo si wewe rero kombigo twe abarapere biroshe kubakagura mwemera kubakagura uwo turirimbira akaririmba kavuga ibintu by'imwe mu bikazi utarigira we experiment utanazi ico bisigura tukaturirimbyisha tukanusengesha tugasenga tugataha twahezagiwe kuko ibyo bintu bije kutugirisha wowe ubwawe uzi n'icyaje nta n'icyo utahuwe rero naye nshaka kubabwira kino kintu abo uririmba rap abo uririmba zigenda mu R&B mwese mwamuje kudupresenta Yesu mufata umwanya wo kumumenya Yesu wanyu nturape Yesu wa pasiteri wawe nturape Yesu wa Bigi nimba kuze muri indirimbo za Bigi nturirimbe Yesu wa Apolinere muri negere intebe yawe umunsi Apolinere aririmbane akompoze negere intebe yawe iyo experience yari yaragize muri presence y'Imana kubwira iyo ndirimbo ifo ko womenye iyo experience kandi kumenya iyo ndirimbo twese turagize iri kwisede kuva muri 19 nawe twese uyiririmba neza kumusumba gusa muganje nawe ndayiririmba nabi mbwa biranteza birahibandaniza umunsi wanje umunsi Apolinere akompoza ku karirimbo ka adoration ko kwegera Imana yari experience ifo ko experiment cyo kintu apana kumenya kuririmba negere intebe yawe kumenya aho negere intebe yawe yavuye muri iyo experience yari yiziki yaramaze imisi mu masengesho yaramaze imisi muri école biblique yari yatahuye presence y'Imana ku bijanye n'iki ku buryo aririmba indirimbo nk'iyo indirimbo zose uzokure tuvuye kuraririmba vraiment uzobanza kwiyo basi nawe umuco muri kuraririmba basi juste wibwire ndirimbo umunsi wa mbere Dudu afata gitara ariko arigisha abaririmbyi indirimbo twa ntabari twebwe naza ko ari murayizi ntabari twebwe iyo parti ntabari iyo parti nyene ntabari twebwe ariko izina ni parti muri Bible nyene yanditswe nyene ntabari twebwe ariko rero narindi bari kwarabigira niho ariko arigisha abaririmbyi niho narindi ngana nako abaririmbyi bose bari wayikuye yababwiye ko we yakompoje sinirwa abandi yatraduce mugabo nako afite icyo kibazo cyane hari habaye ikigira wandikira habaye wari kugira iki byagenze gute nariko kumushingira ntaye Dudu menyero bwira tangaye ngo newe ntibibagire icyo gihe Dudu yaheruka kugwara hamagwa yaraje kwa muganga ameze fo baragura kwa marikira kimwe agwaye bacambwa ati wewe taha muhira uhagarika ibintu byose uhora ukora uruhuke taha muhira uhagarika ibintu byose uhora ukora uruhuke gusa ebana ntafishe kuruhuka ikiwa munyereye repetition louange ikibintu nk'ibyo ati kubera papa we nabashara mu kazi nuko papa we yari pasiteri wiwe ati no munsi wa louange sindakubone ku isengero no munsi gumi muhira kugira ngo unaza gusengera afite ngo ushaka ko installa gukora ibintu rero ari muhira nibaza ko ryari ryambere experience kubona byo bikorwa byose yahora akora biriko birakoreka atarimo ijambo ntabari twebwe ryari reje gufata sens mukuru wose twese twiririmbira duhezagira ubundi mu papa ari kuyandi hantu di hari niba nje kureba ikindi kintu nuko nabashaka kugereza rero cyane ndabinginze muri kariyeri yose muzogira imyaka yose musigaje gukorera Imana muze muri indirimbo zanyu zibaraba zifite icyo zisigura mwakuye hagati ya wewe na Yesu abaraperi bobo nta nashobora kugira muri sanse bivuga amajambo menshi musigura Yesu amajambo menshi abaworship bavuze ko ari uwera babisubira munsi y'ifwa ntihagire ubabwira ko babivuze kenshi tuvuga uri umuraperi rwego ko Imana tusigurire ko Imana ari yera muri sanse ko precisa ko turi kuvuga blanc kuvuga iki
iki ayo madetayi yabuze kuyakora turakeneye kuba abantu buzuye ijambo ry'Imana turakeneye kuba abantu buzuye ijambo ry'Imana dufashe ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya havuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Imana tuyikorera par la foi ariko kwizera kuzanwa n'ijambo tukwiye kubanza kugira kwanza ijambo. Imana ibaheze cyane. Urusengero uyu munsi ruraza ko ataza kwihutahuta nimba ibintu biza kuba kundi uza gusohoka umuririmbyi mwiza umuhimbazamana mwiza cyane kumbe sinengo kumufashe Jesus uyu munsi uza gusohoka asanwa yabanje kwinjira muri salo bwa mbere uwa mbere atashoboye kuronga amanota menshi yaronse 66/70 ni Jehova Nisi Faraja sinzi ko ari nga wa Jehova Nisi warabaye umugisha tugitangura warabaye inkomezi kandi wari ufite indoto. Izo ndoto nizo twanse ko zipfa. Tunacari abakuri hafi kugeza n'ikindi gihe kuko twakumenye twabonye tara yawe kandi twabonye umutima wo gukunda Imana. Uyu munsi asohoka muri no competition badasose mu bwami mu gikoresho cy'agaciro yarenganye benshi abantu barenga amajana kugira ngo uyu munsi ahashike ni Fabrice Nduwimana nawe nyene yaronse 66/70. Sinzi ko Fabrice arenga. Fabrice, you are a good blessing. Urumuhigisha nibaza ko wamwe yaririmbye n'ama vibration. Bafite technique nyinshi baranamubwiye muri indi competition uyikoresha hato suko atazi kuririmba ni kubera ko jiri alije mufashe dukomera mu mashini izazo sohokumba dabora cyayibonye mu ndwi donc les 30 zovuga umwe yasohotse ariko menye ko twikura ba internet ubu hama indwi muzori limbite ngo bani ya 30 kuko azosohoka batatu hama aho seti tuzoba tugiye gutangura urugendo muri abo seti niho umwe azotwara imodoka murazi processes ziri imbere. Imana ibahezanire, Imana ibagirire neza. Cyo dusabira ko yuko sisiko bozaga abakozi Imana barije guta Fabrice na Jones tubakobera amashyi abakozi Imana baza ko no ha microphone badutera intege zo tuzana sibyo gahe abakozi b'Imana zose ziri. Yesu shimwe. Ndanezerewe kuko nashoboye kuza ngaha. Nibaza abantu benshi mwari munsi uretse abo muri Sapawoti bamwe bashobora kuba barambonye. It is a great experience. So nta birebire novuga sinovuga ngo ejo miyatande kuko higanwa umufisi ibyizigiro but shout out to everybody ari ngaha ko nabonye talent zidasanzwe. Nari nifitiye icyizere nicyo cyatumye nza ariko for God's glory kandi for God's will nizera neza ko igihe cyanjye kirahari. Ndashimira umukozi w'Imana yaturemesheje yava yavuze ko umwe wese afite igihe cyiwe cyo kugaragara no guhagurukira ko bivanye na plan y'Imana ku buzima bwiwe. So I'm not ashamed to be standing here as one who is going out, but nizera ko one day Imana nanjye izompagurutsa mu buryo budasanzwe kandi nkakoze Imana. Ikindi kubera ndi umuririmbyi tenke ikijije ubugufi ariko ndi umuririmbyi help me to say something. Reka ndirimba akaririmbo kavuga ngo Imana ni nziza, haleluya, Imana ni nziza, haleluya, Imana ni nziza cyane. Thank you very much.
diferanse yacu n'abo mu isi. Ibi biri mu byo twagomba ko abantu bo mu isi batwigirako, babona umuntu yumva ko umunsi atabandanije ariko agihimbaza Imana, yiguwe n'ubutumwa bwiza kandi atwabaye umukozi wawe. Twakwiye Fabrice muri Soundgate. Amen. Banje gushima Imana kuko umuvugishwa yaremeye kumvira ijwi agashyitsa bino byiyumviro by'Imana muri yo. Haleluya. Muri uwo mwanya sinibona ko watsinzwe, muri sindababeshi sinibona ko wananiwe, kuba nahuye namwe n'abakozi b'Imana badasanzwe, numva ari iby'igiciro kinini. So ejo ndiko ndabyiyumvira ikintu kijyanye na transformation, nizera ko ndiko ndabatransforme ku rugendo runini cyane. So ejo ndiko ndabyiyumvira ati narumva kumenga ndashobora kuzogenda ariko sinananiwe, ariko cyane uvumenga nosaba ibintu bitatu. Prophet mumifashe cyane cyangwa mudabasaba imitima ishoboka cyane. Icya mbere nari ngomba buno buntu buri kumuvugishwa, nanjye mwese ndazi ko mufite ubuntu budasanzwe, ndabukeneye mwese. Ndaza gufukama ngaha Prophet ndandika ikiganza mwese yego cyane. Hama icya kabiri ndaza gusaba ifoto hamwe na Prophet n'abajeri bose bari ngaha. Haleluya. Bona n'abafrere n'abasore bo mwese bari ngaha muze kumfasha cyane. Haleluya. So imbere ko ngendana ngomba ari umukobwa wa Kristo ari nyuma ariko ararira. C'est not easy kuko biragoye kubika emotion, ariko for sure twabonye ikindi kintu kidasanzwe. Twese ko twize kuri Faraja, tubonye ko abantu batahuye ko icyo baje kurondera atari gutwara ibikombe gusa, bariko baratanga valeur muri zino rencontre. Yizeye ko mwese mufise umuntu, reka mutubereze ibiganza imbere ahari. Mwami turagushimira, tugushimiye ko adusaba ibyo tudatanga bitanga mwe mwera muri twebwe, kandi kuba mwe mwera twemereye kubikora niko yari azi ko yatuguriye akanwa azobikora kubera azi. Mana akoze icyo twize, yemeye guca bugufi no mu gihe n'ibi. Turagushimiye kuri uyu mutima, iri ni itangazo ry'umuntu azoshika kure nta kabuza. Gasaba rero ko buno buntu bumuboneka. Mbega icyo dufise kese icyo waduhaye nacyo tutacihaye kandi kitamatanye na meriti, twebwe tunamusabira ko yakora byinshi birenze ibyo turiko turakora. Turamatuye ko grace yo kuzoshika kure yarenze, grace yo kuzokumvirizwa na benshi ariko afise kandi icyo agiye gutanga, grace yo kugaragaza Kristo. As I pray, receive this grace in the name of Jesus. Parusha tum akalemaya reuda sutalish kademuya atu ramuda akazu shaya ramutabia zukataya raateleta a. Ku munsi umwe abarundi n'uburundi abakurikirana internet bazokwibuka uyu munota bariko barakubona uri kurashigwa hejuru n'Imana, bateruka ivyo twize bamenye koko Imana mu kubaka igorofa irashoboye kongera kubanza kwimba. Mana turagushimira ko twese twize biciye kuri bo, turakwinjiza mu icigo badusigiye, kitubere icigo mu buzima bwa buri munsi, bitandukanye twiko turabamo n'ibyo twocamo. Izina ryawe riba ryo rishingwa hejuru. In Jesus name we pray, amen. Nawe yarabivuze uti Yakobo ndakwibutse, nguhinduye mu bwoko bw'Imana, muri we ndemezwa ndicaremye kwisha. Je nahinduwe umwana w'Imana, guza amazi nyinshi zinyegeza
zinyinshi zinyegeza hafi yanagarakomeza abesha kwitira ubundemera kandi yemezwa ko naraye ku marembo y'ijuru simfite isoni zo kwinjira yamaheye ibyo yahise félicitations pour les Gozanes. Pour les ndirimbo isanzwe izwi ikintu très important muri competition. Nta byinshi novuga atari ko gusa gutera intege ukomeze kuhavasa. Ama côté technique c'est bon. Je ne vois na commentaire disembi cyangwa se no kubanura abandi tushobora gusigira uvuga. Jana mfise bizini cyane. Yo, nifuza ikizi kibi kikaza imbere ndashima uwo mwami we gitanze simbanwe bw'urazi gihano nari ndiziriye kuko ikuja ku musaraba ngo manikwe maze Yesu acaja cyangwa cyangwa bandeke yuko mwashatse b'intama mwiza yabonetse umwami rero nimundeke muvuge nitewe n'ineza igitangaza yakoze inama Yesu akara ntabwo yari kwemera gupfira abasore nka twebwe n'ibujumbura ndashima urwo rukundo rwatumye Yesu abona ibyaha yemera ajyazikorera umubiri byamuza Yesu ntibwakiza atanga bwakiza mizere nzicuza aho icyubahiro ry'Imana yo mw'ijuru Mana ya Isaka Mana ya Aburahamu yaboneye na Dawidi ikavana n'indugu yahaye amazi simagere mu butayu Samukire kurabura na Salomo Salomo nisugumampe na Yakobo ibyo ndakubwira numvise amahoro niba jambo yariho kandi yahozeho hari ikintu namenye Imana ntikigenegeza bari mu ruhongore yanamashimiye wowe mbarira ikimurane zokora wibuke ko yahaye urubyaro n'abana wowe mbarira isengesito kwishyura musingire inahe y'Imana mu bugaragwa Imana ibahezagire Dewe, je commentaire c'est bien cyane bon ukomeza bavundi ndabosura mwese gusa no mutwe wanje sinzi ko nibuka neza ko ibintu ririmbye la fois passe compétition kurikira ifoko couple wagize itagaruka c'est mieux mais umbamugira couple imwe si nyinshi naho ririmba 4 fois couple zine ku murapere n'ibintu bisanzwe gusa couple zine donc c'est mieux ko couple ugize uno munsi turi kurikira igihe wabandanye itasura mu kandi no kwiyongera amashance si condition hanze urafite uburenganzira bwo kwigira ugaco ikintu gishobora kugabaniriza chance bitako kuongeza chance asante na commentaire ko ije ngira ngira naje kwiyongera ko utundi twose no you are very good bro sawa uhoraho nama ntakazwa cyane
ibyaremwe ibiganza byawe inyenyeri n'uguhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru oh my God, where I know somewhere consider the works the hands have made. I see the stars, I hear the roaring thunder that bound throughout the universe display. Dancing my soul, my Savior unto thee. How great thou art! How great thou art! Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How Nice man. Nakunze cyane rwose ukuntu uredebrouillard kabisa widebrouillard even mu high notes ukakoresha ukakoresha umutwe ahandi ukakoresha gauche and si chavos plus ufise guitar ugashobora controller ijwi ryawe ni ikintu kiri great sana ikintu cyiza cyane rwose nagikunze. Mbese ikintu navuga ni ukuntu wariko uraririmba c'est bon, ni ikintu cyiza mugabo hariho tekinike zameze garuka cyane. Voix de tête turashobora kigwanisha wariko uragikoresha rwose, ni ikintu cyiza mugabo iyo kibaye kenshi kiraderanja gato, kiraderanja wameliore amakaskade ashoboye kuba menshi canke amaterminezo uko wajije bwa mbere niko ari kuheza ubwa kabiri vyoba byiza cyane kuruta mugabo arivye neza. Akotse. Yeah. In God we trust. God. Ari nawe yakoro n'ijuru bose baratenyegeza kuko gitanga. Ubira bose n'icyubahiro n'umwana y'abafite maze nakuze kugira bagenda. Come for peace. Let's go. And now we're going to be sure what's what I think is about to now. Now we see the children in the room, and I got to put them as a set of people. Now we must have a man of the money. Okay, instrumental roots. Ubareze ukizata instrumental. Ubareze ukizata instrumental. Ndio napanza mimi na refe kubera ko baraza kugama ga chorus. Zo ari bisize bigendeye kuri refe. Tuyokorohera natugize gute? Tugire na instrumental tugire sans instrumental. Ukora mimi na instrumental gusa kugira dafise ikintu. Kisugo. Hema fresh man. Oya, banze ndi. Banze Hema fresh ni bon, yeah. Banze ndi hata tari competition ni disqualifier abantu n'ibyo bintu. Impression man, Hema fresh hama. Niba ufise indi couple umetriza couple yoza kwikouple yanditse vuba. Yego. Ufise couple umetriza couple ugirinde. Urafise couple umetriza couple.
couple bari ne iyi mu makupe yawe yose ufise niyo ufise ku mutwe fasima yego ubanze gufata ku mutwe iyo wafashe iyi coupe yanditse cyane iyi couple nayanditse hara tutaraja hariya ku musozi muri yandi ya mbere tutaraja ku musozi. Okay, ngire guterera musubire kandi suye kandi umuri bayaje gusa byari byiza ndabirabira ni kayibwa ko nana yitwaje ushaka gusoma urugira ingorane ni wayizana na flow uraza kwishora kugira flow inyaruka uraza kwishora usigaje gutsitara kabiri shobora kumamagara Dior usigaje gutsitara ni njyana tasi senze ntare mu buzima icyo mbona gicika kizima ndibone bishwa muri bije zina rikomeye Yesu yayanze mahanga yose afukame gushemeza umwami w'abami tumushingira nayo nziza yarukoreye mbega ninde wakumu Imana tabu bije zina rikomeye Yesu yayanze mahanga yose afukame gushemeza umwami w'abami tumushingira nayo nziza yarukoreye mbega ninde wakumu Imana tabu yabaye kunesha narinze kurwana urugamba indana namuyera nabo bafite bose batanga we n'icyubahiro uhoza ibyizigiro we bwanze kwirukiro nabo bafite nada ariko hari ubuzima butagaragara we kugira ngo ndinde amaziga kubona mikoro kumva n'ababaje bafite n'ibiciro kwindirisa n'amagaragara n'abayizera bimwe cyane cyane ariko ntabwo baze Yesu amone azabona rwose babizera na bizera n'abana Yesu arahera nakoze cyane uramuzi atukubiga icubigira neza kamen umva aho byari byiplantiye urumva peut-être bakeneye kwibutsa gusa yego sino sawa no rero chance yo kubandana wewe ashisiga irindi chance mwari usigaje urayitanga undi musore kwiyongera couple zobeje kwidisqualifier wenyine ya nibyo nyene muteko kubashira atakakuza ikintu cyo kuzanikaye umuraperi deja urumva kiri chip kuno ntabwo kabisa kikubahisha nk'umuraperi mwiza nk'uko bikora biko so next time make sure ko ibintu bimize tanga your best man umuraperi mwiza ibyo navuga umuraperi mwiza hariho akantu waririmbye ndakazi n'indirimbo uri mwagakiza kayandi just ugerageze wanditse ibintu wandike iby'iwawe ntutware muri melody y'abandi hari umuraperi numvise yarije akantu kameze mu gihe indirimbo zikari rwawe basuye n'iby'iwawe ntutware muri melody y'abandi ikindi so ni icyo kintu cyo kwibagira utegereza kuba icyo kintu wogitravaya ugiye imbere y'abantu ugende kuririmba ikintu urisi akataherereye abikubaho nicyo kansi. Thank you. Yes sir. Gatondo numva inkuru ko mw'ijuru higeze kuba inama nkuru barahitse bose mu bakuru Yesu abwira itanga Kagame na sogokuru nikamuye
ndashimira simba mu mutima ndaturangizera impundu mw'ijuru ngo aramutse w'abana yatimira anangira z'amarori y'amakosa ntera na sega izahindura ubusa fisi n'ikigiro nawe nzoga fito zo gusanganira kwimanire mw'ijuru sofo erega ntaharitse namuwamve mukubabarira nta na kimwe yaravye ubwinshi bw'urukundo nkunda bwo mutunyasiga byose kugira ngo nidegeze simfise amajambo nobivugamo ndadinyemerera ndakubwire narekeremo I am blessed that you receive all this my best cause you deserve yeah asigikiye nsanamuko nititiyo mirayo mirako narekora meduko sinzobigera ngarira kuko ndi mutuzuye nituzuye isi yabuze byose birarangiye amatitoye n'amatitewe ko nawizigiye none yagakoye amahoro y'isatana abatuka bisi baratana nubone kubazenga nukumubare yateje bigenga niba kubaza bati iyo rwego barerewe ikuki nawe ukabagira ati ni kubera kwizo sikubera ikindi mise satani arareba agasanga ndi ndani kisoma igiti nanjye nkabishami ko namutse yasize ko bisoni dip nabisizani disamo yavana mu bwami nk'umuherezi ndishikira kira nta na kimwe cyo kirira kira ega imana ivuze yego yebwika gushyira ku rundi rwego rwego namoza gutega imitego kuko yivuna buri nzogo let's go imana ibamugisha neza amahirwe kapasite yo gukora ibintu bibiri byose icyarimwe kiri kintu ndafata sinakimuze ngira nkunda kureba nuko iyo kureba uri hafi mani uri hafi uri influence umuntu gukunda ibintu uri kurahira nubwo umuntu ataba afite iyo atashye kandi icyo ni ikintu cyiza cyane rwose ni ibintu ushobora kugenda nacyo kure kandi henshi hashobora gusaba kuraje cyane rwose kuraje rwose njye sinzi ibyo nakubwira ko side zose ushaka gupambana ugiye muri R&B upambana ugiye muri rap upambana kuraje sana kweli ubutunzi je ntabwo batera bize neza kibona kabisa ushoboye kubandanya igihe cyose uri kurarimbuka iri muri kuratwinduka kuratwenga niyatukarese kuko urumva umuntu arashaka kuririmba indirimbo y'umunezero akayiririmba isura y'umubabaro cyangwa akaririmba ari furisire kubera ubwoba usanga wari kurira aririmba mugabo wari kumva ku bwoba nanjye ngashaka naho nshaka kugushigikira cyangwa n'ubwoba nawe rivesha agira binanire yageragere contre tangira biri mbuko ni kurabigira wamenga uri kurabitamba ahubwo ibindi uri kurabiririmba même temps umva soto kwa neza c'est bon? Oui, il y a déjà ça. Let's go, man. Let's go, go. Let's go. Get go. Byari bitangaje cyane birebeye ibyo nibwira umwana w'umubaji yoza akadupira ndababwira n'abayuda byabagoye kwizera mbega ninde yiteye inkuru mbega ninde yagizwe mukuru mbega ninde azoja mu cyuru nicewe nizeye ko yavuye mu mana magucika umwana w'imana ukwiriwe kuganza niko ngendana afise mu kiganza nicaranye nawe mu kibanza cyo kuganza yagize umutunzi umwami w'ubuherezi cyangwa igiwe nyene mujora imperezi umunezi bwiza bwiwe ndabugenda no kujya ku kirezi kandi yazi ko kera ubw'amaraso yiwe inyamitsi itera bw'ubuzima bwo kugwara n'abasuzuguye bw'ubuzima bwo gukera n'abutaye kure bwo kubura nibwo bundi barabyibagiye bwiza ubuzima bwo hejuru bunezere yeah Thank you. Komandere yanjye Karebe ugende wameliyore ukaza rap nakimenyere ko umuntu tukamenya ko ari yari kare kuzimene bikumvikira ko bifite ingufu nimwe musinzi gukora amasiporo hari ahantu waririmbye umva kumwe mu gikumize
kende wamerewe n'ibyo ubundi warinze bien muri Bibiliya aburi imbere y'abantu uri kurarabuje naho hariho kamera uri kuririmbira kamera kubera ari competition umutwe tujije nk'uko uri kuririmba muri concert rero mouvement iki bareze murazi ibyo turimo ngaha naho gukurira naho kwigira naho kumenyera nta condition imwe twaguhaye mugabo urumva nawe iryohere performing nyine hariho umuntu aza kuza kuririmba ngaha muno musidana ariko mwese ni mwatanze akenera kubabwira nti niyo ba post ino video uzura abo barapere bagenzi bawe ibintu bagize kuko ari umuntu agira akantu kavuga uti uyu muntu kano kantu baraza kumuha amanota alors que nakantu nyine agize nduze nk'umupeta venga yagize amakuru yigirira n'amarofa bafite arapeje atandukanye n'iziri chante n'iziri frappe donc ushobora automatiquement wowe nk'ubu yabigize mu mutwe byadufasha kandi uko biza kore kuko nta condition yari hari mugabigize tuge bikaturyohera umunsi wa finale abigize imbere y'abantu bo baba bari muri uriya niwe yabigize neza n'imuzera rero urumva bareze ba creative buja oza giriki ibintu nk'ibyo hanyuma niyo twaheza aba performance y'abandi muze kuyaraba ko ari umuntu agira ikintu kiretse usanzwe ufise ukwiyemera kurenze ari umuntu agira ikintu akavuga uti uyu muntu ibintu yabigize neza kutujije neza yego ati antuka uno muntu yaba giha performing namubona nari kuvuga ngo yaransinze rero urumva muze kuraba abandi asanzwe indirimbo nziza mbana kabisa ya nzi ko ari yundi kubera ko iri kinyarwanda ukuntu mugabo nabyo si bibi nimyo ni bona ngise wowe mugabo ni nziza cyane kararyoshe mugabo challenge yo muri competition yo kuri indirimbo yawe ufashe risk ziri yuko swat indirimbo yawe ironse akajya ko kumvikana mugabo kubera uci usanga iryoshe cyangwa cyo naririmba neza donc urumva wawungutse kabiri bitagenze uko naho nyine ucubomba kabiri yuko uririmba indirimbo abantu bazi abariko barakujije babanza kubafata uko baca batwagwa niyo ndirimbo
ingene basanzwe bayikunda babanza kutwagwa no kuntu basanzwe bakunda iyo ndirimbo uvuze kuko bari basanzwe bayizi alors que batarumva na version yawe urumva ubwo deje ubu baronse moitié ibisigaye bari performance yawe mba nivuga na performance yoba iyisanzwe yunganirwa na ya partie dufata ku ndirimbo yuko indirimbo tusanzwe twitse cyangwa sanzwe ndayikunda bari indirimbo z'Imana nawe ari utera indirimbo ugasanga indirimbo umwe muri twebwe niyo akunda gusengera ko kenshi abahije kuguhara moitié kubera gusa biri personnel kuri rero umva ni wowe kwiyemera kwawe kugira indirimbo yawe wunguka kabiri bigenze neza ugahomba kabiri bigenze nabi rero umva wayishyizemo negligence nyinshi yari bon kuva mu ntango burya ngira niteze ko niwasubiramo maybe kajya kaboro nkucugarwa kandi sinzi ko kubera wari kumva mbere y'igitari mugabo wari ucudu ushawishi Kiswahili ucudu tumareo tugate so next time gerageza gushira nashaka ka octave apana octave ntari obje gushira mu octave kuri imba neza si gushira mu octave gusa nkashaka creativity gira amakaskade yaduge game nkashaki so iyo turi abaworship ari turi limite gusa kuba abaworship muri eglise koko dushira ko ijya côté artistique ce qui dit artiste dit créativité clear zani kindi kintu let's say ijya bridge gira ni bridge kaje kantu mbega linde so kaje kantu wari kazana kaje nyene ngo kakazana mu yindi foroma sibyo next time we'll gerageza ni competition. Thank you. Let's go. D-O-U-B-L-E-D. Let's go. Nyamuyeriya nivuye mu mutwe wanje numva hari indirimbo jewe numva afise ishimwe kuko uwo mwami yankuye ku irembo niwe yambwiye ati ngwino mwana wanje nguhe urukundo ndagukure mu ruhombo kuko ni jewe ntanga ubugingo ubu namanezerewe kumera ngo mwijoro no mu gitondo ubu jewe meze fresh sindi nka kera nkiri mu vyo yafashe ukuboko ampereka dipa jewe ndatera sinigera musha ndi kumwe nawe je sinzonagemuka niwe yazanye umucarama muri yanjanye n'iburyo bwa data ngo ba oya sinzovayo habe na ba ahera jene basigaye mbandi mu munezero sinicuri nimba ndaririmba je na simba numva nguwe naziye ndikondi ziganiwe yamuda minduri hanga nari ngowe nyiri mu bisanga mu mvugo devil jewe niwe nkangu bimenye sinyiri umunyamaha ndazi bivyanje ngo biragucanga je na Yesu dufitanye ibanga sinakera nyiri mu bisanga ni Yesu yamindiye ubu ndatamba kera nyiri mu bisanga ni Yesu yamindiye ubu ndatamba ntaguye beat atakwasama vuga urukundo rwiwe atakwasama yankunza ndutira majana reka ndamuririmbere kuri nonjana fozi herekejwe n'umuriro utagira urugero urengana hose n'utinyira uzitsire mweme niba amavisi y'urupa nagumye ndaba hino nkina ndababwira mwana wanje ngwino maze mu rukundo nkura mu ruhombo ngera mu rugondi rijotoga kandi ndi imbere hadi imbere simenye majani imbere nasize mu imbere ivyo mbona n'ivyo imbere cyo kibagira cyo kora mbere sinde murize nizi mutwe ubuzima bwanje bwari n'ishamba ritigera riga n'imvura kugwara gusonza gukemeka nana kimeje na nifise nkora uwo mwami yadano yashira mu biganza niwe nizera niyo mpamvu nazokena ndi muri wese nigenda njugumira niwe yambebeye vyose mu buzima bwanje bwose niwe vyose biyatangabona vyose wanje ni munini gose wanje ni bose Commentaire mfise vraiment babigize neza cyane gose merci kubuja merci kugimeze ku performing nyene bari bariko baraza gacagarara ngaga kubita ku ahagaza nyene ngaburumva na ari competition umengugira yadresse kuri twenyene mugabo performing kubigira neza kubuja ni kudukwega untwaye nkagukurikirana hariya umutwe mba nikuda ubu uri kuramfata nyene Gase gumi hagaze ahantu hamwe je cyane permit nguze ndatembera nzo ndaraba ibindi bintu rero wagize neza keep on amanyene birumvikana vraiment ko no mukubigira harimo ubuserekana kanavyo nzi ko ari ama professeur kuva kera ari ukironka kajyo ko yaririmba cyangwa ikimuga birumvikana ko pamudani buseriye kabisa keep on ego Fitimamvu yo kuririmba numva nosuye
amashimwe by'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umuma by'ukuri Uwiteka yakoze umurimo by'ukuri umutima wanje urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege wumvishe gusenga kw'ijwi ryanje by'ukuri umutima wanje urabyemeza wera ni wowe Edi nachama mikrofoni ngoga mugabo narinzi niwatangura so wabikoze neza ufise ijwi ryiza rifise technique ikirenge ivyo ciza kirushirije wariko uraririmba ubirimo hari igihe umuntu aririmba nyine ubona kari kwikura ko canke yaje gukompeta mugabo nubwo ari imbere yacu wariko urahimbaza Imana cyase ariko umuntu ashobora kuraba reaction ingene umuntu ariko arifata ukabona uwo muntu ari deep ari ndani byerekana akorana ubuzima bwiwe canke sikinaje gukora kubera ariko arahiganwa gusa ni binasanzwe abayeho nicyo kintu cyamiyora cyane ukagikora gose wahereye hasi cyasuhereza hejuru nacyo ni ikintu cyiza iyo uri muri competition il faut nyene uririmbe batumenye ko ari huri ivyo gende ubikoreko cyane kugira ngo peut-être anima competition uzojamwo canke ni nyene ugiriwe amahirwe ukabandanya ushobore kubandanya uzamuka nyene canke ubandanya ukora ibintu bishimwa n'Imana n'abantu. Thank you. Yakoze sana mtu, uraberewe sana. Umependeza big. Jeni sawa. Jeni yabigize neza pe. Safi. Merci sana man. Cause neza ivyungo mbako ni vy'amahoro atari vyako ukoze neza ivyungo mbako ni vy'amahoro atari vyako ivyara amarira wabikiza amarira ivyara imivumo wabikiza imigisha kubw'imigambi yawe Mana ni amahoro si ivyako ivyara amarira wabikiza amarira ivyara imivumo wabikiza imigisha kubw'imigambi yawe Mana ni amahoro si ivyako ukoze neza ivyungo mbako ni vy'amahoro
ni vyamahoro atari vyako. Yes, Crispin. Hey, Crispin. Man. Yep. Prophet of Zengoli AI. Just uravuza instrument imwe mu mainstream. Oh yeah. How come man ukora zya note? Iyo ndiko ndagira amatravail. Ariko sinshobora kuririmba ndiko ndavuza. Ariko uravuza ariko uririmba mouting kandi si ibintu byaba abantu bose utari umuntu uvuza amapiano. Ushobora gutahura aya macodes kuyapanga but urashobora kubikora mu ijiji yawe. It's a great things man. Ni ikintu gikomeye cyane gose abantu bose badashobora kuvamia sinzi nka mwarimu ngaha Manase. So man, congratulations, wikoze neza cyane gose. Merci. Okay, jiki no shima crepe kuri wewe. So ubwa mbere nambe ufise confiance haso, urifitiye confiance. Abandi benshi bakorazana ibitari kandi usanga batabirepeseko. Batagize repetition nabo mugabo bavuze ati je ndagiye kuririmba, sinyine muragenda kumvugiriza. Kisigure ngo urisi n'ivyo ugomba uririmbe, ntabwo ufise nukene oya indirimbo CEO ndayizi. CEO mugabo just wiyemeye kuko abandi bagenda kurondera kufasha kuri guitar cyane so icyo nicyo kimwe no gushimira. Ikindi urafise octave iteye ubwoba na kukubaza warigeze gusengera muri eglise y'abamizirima utarakizwa kera cyane ukuru ubwo nakaririmba nkabyumvise yari karirimba neza cyane reka umenye n'icyagiye cya Yesu bajya abantu baririmba mu misigiti cyangwa se. Thank you so much. Jeshagira commentaire nyuranye n'abandi kubera donc bose agize exactement commentaire kuri performance vocale yawe yari yatari en tout cas yari impressionné birumvikana. Mugabo wiyarangije mu majambo y'indirimbo uri kuraririmba ukagenda kora mu jambo rimwe idobera rumwe rukuyogera ruhindura insiguro y'ivyo uri kuravuga. Warivye ngo ngomba kumba amahoro ngo amaso y'intambara mu butunzi amaso y'ubukene bagira ko ngije rudome mu ngomba ko mba amahoro mu maso y'intambara apana amaso y'intambara mu maso y'intambara donc mu maso y'intambara je mba amahoro mu maso y'ubukene je mba ubutunzi. Ndabivuze ko urumva competition ya gospel ni ijwi ni message ibisigaye byose n'ibikoresho. Ijwi ni kimwe n'igitari, ni kimwe na micro, ni kimwe n'ingoma, ni kimwe n'ibiki. Rero urumva byose byubakikwa hamwe kuko urumva kenshi ari usanga abantu bafise nk'iyabaye competition. Par exemple tuse abantu benshi baririmba icyongereza bumva baririmba neza kuburyo yabaye competition benshi batante kuririmba icyongereza cyo gutsi cyawirasira ko n'icyo cyongereza rero ukizi ucukiririmba neza niyo ndirimbo y'icyongereza uyizi. Rero umva ari umuntu ahungira mu ndirimbo cyangwa mu rurimi kubera rumetriza mugabo agacazamo rero ubwo rurimi nyene agaca rugura mu disqualify. Mu cyongereza abantu benshi kuvuga Lord bivugika neza kuruta kuvuga mwami. Urumva ibiresho guconga Lord guta guconga mwami. Donc umuntu aririmba kuri 20% aririmbye mu Kirundi 20% y'ikigwa kuri 10 aririmbye mu cyongereza 20% y'irasha kiba 40 kubera icyongereza mugabo ifa ko icyongereza cyakimenya niyo ndirimba aririmbye cyayi maîtrise acaririmba neza ku buryo nabumva icyongereza baryoherwa. Rero umva akonda kavuze ko party soit ashara kuba amafieri yo guhibongoza hama kabiri munavuga ati nari ko ariko avuga ibiki kuko ari abantu muri competition bazarana na esprit yo kujija. Deja twitwa abajire turi ngaha turi baduhamagaye kuza gusupporting. Babiteze yuko tujija ku buryo kuko urumva reka ndabisubira ko bose narabivuze musigaye muri bake musigara bisigara ko mubizi mwese aca ntangura kujija nitwaje urudome umva ngo urudome mvuze yaba nk'ubutundi dusanzwe gusigara numwe wowe wacu utahuzize urwo rudome kuko kigisigara rukondera icyitwazo gusa nundi yaririmbye neza mugabo wewe nitwa muhora message yumvikana nta ndome yamize ngo bitakaze sense yacha kurutira ico gusa hakwimba vizuri kukuzidi yewe riskirizika ikintu nk'ico nico gituma urumva sindakavuze kubera
Matoza brados katarabaya mandele bosi karabababa mentoto kosheketa iyo uri kumudikira mbona umucyo iyo uri kunongodeda numva ukuri wanegereje aho ibintu byose binyumvira ibinyoma byose urabyimura ntibiba bigisubira no kwegera ubuzima ntekeye budashira ahubwo icyo ukora undongorera mu nzira zabigira impundu n'inanga biravuzwa kuko hariho umwe yakijije mu byamuriza umubera umuhoza ushoboye guhoza inzuzi n'ibiyaga bigatiza aho bitaguteye isoni kuwufata aho abantu bose bari bandangariye bibwira ko ibyanjye byose birangiye ntiwabyemeye kuko wuzuye ubuntu n'imbabazi n'urukundo aho byo nibaza ko ubuzima bumviye ko niho nabonye itangiri rubaka ko abantu bamaze isi yose yasamye aho niho bwa buzima bwadudubije sibyo gusa yimuye hamusi ya nyamika anyimurira mu gitutu cy'ubugingo sinkidoga sinkiganira kuko nuzubije muri byose nkeneye Chenshi wapfa nigenda akabazo kawe mbabaye mbwa muri familia yanyu bande baririmba Nijeje nyene muhira n'abayisilamu n'abayisilamu wow wafashe risike zibiri kuririmba kwanza ku bwa Kristo mugacuririmba kandi rap uri n'umukobwa si ikintu coroshe kuhaje kandi Imana igufashe cyane rwose umuraperi mwiza ugerageze kumviriza muri famille n'abarapezi si tomate so ugerageze kumviriza abandi barapezi nako sorry mbona baraperi nabo bumvirize wese ukure sinzi ko nubyita ama skills cyangwa ama technique sinzi utu akabijya kwa akantu nyene worenza kuri ivyo uri kurakora akantu nyene woshira ko hejuru sino Imana igweza gire gose umaze igihe ngana gute ugira rap nk'umwaka umwe rero je nashaka kubwira yuko mu bisanzwe ku mwaka umwe ngene wogira rap ni intango nini gose ni intango nini vyatari sasa okay umukobwa chance kwanza okay yuko yiri umukobwa ariga byoroshe kugira ahantu hari abantu 10 bazagira ibintu byo kurapa cyangwa byo kuririmba zo gusanga ari wenyine uri kurarapa umva ko uri umukobwa byo nyebe bashaka kugukorera mugabo nashaka ubu mu bintu bibuza abantu gutera imbere bisigaye byoroshe kumenyekana iyo umaze kumenyekana uramenyekana mugabo ivyo ukura ntibitera imbere uvuze kumenyekana byo bisigaye bibloka gutera imbere kera kubera gutera imbere byari bigoye twamara umwanya munini twa turatravaye kuko nk'uburyo mu gatondo iyo video yawe arashagura abantu bayikata bacava mu tumushigikire chance kubera umukobwa mugenzi wacu nibiki ukashiritse uje mu gatondo abantu bose bakuze rero n'abashaka kurira studio n'abashaka kugira ibiki mugabo gacha bibaza ko ugasanga n'umuntu ngaye bigize neza ntaronka iyo opportunity kuko kenshi abaririmba gahogo kenshi bari benshi ubu gusanga iyo chance nayo baronse ugasanga je mu gatondo ufite clip uri kuri television uri kugira ibiki ugasanga wamenyekanye mugabo ugasanga niveau yawe yo kwevoriwa mu bintu mu kuririmba kwawe mu kwandika muri flow bigaca bikwama kubera bibaza yuko kumenyekana ari sinye yuko ubigira neza rero niveau uriko kubganje irafite chance zo gushobora gutera imbere izindi ncuro 50 tugahura usigaye ufise ama flow usigaye ufise ama lyrics yanditse neza n'ibiki bintu nk'ivyo mugabo ntumbaze ko uri umukobwa agenda bizikuze chance zo gutera imbere mugabo gutera imbere ubunyene byuko je mu gatondo no kuri tuvise tunaje ya clip ndabizora vyifuza mgaje ntavyo ndakwifurije kuko ubojegwa iterambere ryawe ryo bareje guhagarara kuko urumva hari ikintu cyuko kubera internet n'ukuri gutera imbere biroroshe hama swat ugira ibintu ugize ibintu insolite ejo mu gatondo ama media yose aca gutumira kukubaza ngo rero kajya kantu ngo byagenze gute umuntu agaca umusitari kubera kugira ama insolite undi munsi hakagira n'umuntu akumva nyene gusa kubera gusura umukobwa akumva ati uje mukugarangiye kaga kuba karangiye tuzokarire studio tuzokarire clip je rero nta studio nzo kurira na clip nzo kurihira mwashaka guha commentaire ivuga ngo nimba ushaka yuko iyo nkota yawe ikariha ntuzohavuja ku rugamba n'inkota idakarisha banza ukarishe happy yawe
basi sindaguciriye bivanye Ni sawa n'ishengero ntacyo. nakuriyemo hariho ama information narinzi maze kwakira Yesu hariho izindi information ngenda wamenye umva sino cyakuriye etape nivyo ndiko ndakubarira nanjye nituzonega sinakuri nyuma sinakubwiye kuri nyuma mu bisanzwe uri ku ntango nziza gose ngo byo kubwira ku buryo ntavuna nibaza uyavuze ngo mvurize abandi barapere ubumvirize kuko urumva rap ifise ibintu igihumbi n'ijana rap ifise ibintu igihumbi n'ijana amatekinike yo kwandika yo kurapa hari abanyaruka hari abagenda bukebuke mu kumva umenga rap yiburi kiratamba ikindi bikubumvirize ni benshi mugabo we ntuhagarike ku evoliwe bandanya umviriza kora nk'umu athlete fata yuko no munsi ugeze ahantu ushobora kwiruka 10 km facilement ihe objectif next time ko mu mezi abiri uzoba wiruka 20 facilement uhe next time ko mu mezi uzoba wiruka 30 facilement ku buryo umunsi uburetro bifise micro kuri podium ku buryo jewe umunsi umwe ushobora kudesida kukurondera bantumiye hano muri festival ikomeye nkavuga ni chance shaka kumviriza ko imwe twavugana wabigize nkumva kuri ya niveau yawe warongeyeko tugenda tujanye birabereye kwabo waremye tuzi imbere yawe n'umutima umwe tuzanye ishimwe n'iryo shikanwa abana bawe tuvuze tuti birabereye kwabo waremye tuzi imbere yawe n'umutima umwe tuzanye ishimwe n'iryo shikanwa abana bawe tuvuze tuti icyubahiro amashimwe yose ubushobozi gupfukamirwa n'ibyawe mwami amashimwe yose ubushobozi gupfukamirwa n'ibyawe mwami mana Juvenal félicitations bwa mbere asante ubikora neza watanguriye hasi uhereje hejuru ni ikintu cyiza wariko urakoresha voix de tête cyane mugabo na mahoro menshi voix de tête ni technique iri mu kintu cyitwa arpage harimo feelings cascade ama escalier ama cri ama vibration mais nana kimwe byose wagerageza kubikoresha mugabo ikindi gihe wa meliore hari n'ikintu cyitwa articulation indomo kuno ko azivuga just bwa mbere menga wari kuririmbiramo ni wari kurasohoka ntwako turakumva ngo tegezwa ugiye mu nyuma n'ugiye kuyugurura mu nyuma mu bwa mbere muri articulation wariko just wari kurabikora neza ariko antukuririmba neza courage ikindi gihe ba créer kuva ku ntango ningene watanguye nkaho mengo ni witeguye n'umukitariste wawe nyaye bwavuze note sinzi ningene wayitoye just turaba intango n'impera ingene wahereje ku ntango rero wahatswe
niko nyine wagiye kubikura ngo mu nyuma. Thank you. murakoze cyane. Nibyo nyine nanjye nari kuvuga bari ibintu byiza sinzi ko ariko wari wabipanze kutubikira byiza ini nyuma tu ame mu ntango kabisa yavuze ati bona ujamana binegrije so next time ingo uje uje kabisa ugire fresh. Asante sana. Shaka kuba aho wifuza kona ndongera kuruhuka ndaje umutima wanjura kunyatiwe ndakwiye unkoresha ukuguma ndaje nyami muri wewe niho ndukira ahandi hose n'umuruho no kuvaho nkaruwande kwari wewe munezero wanje ndakwihaye muri wewe niho ndukira ahandi hose no kuvaho nkaruwande kwari wewe munezero wanje ndakwiye. Solange usijuri ryoshe cyane la fois passée Yannick yarabivuze usijuri ritomugora ku mix yabivuze nk'umuproducteur ngo usijuri ryoshe kumviriza hose courage cyane gose nibaza ko je nabyo mfise no kubwira muri kote y'amajwi n'ibiki mugabo nibaza ko uri umukunzi w'Imana mwe mwera abandanya kwigisha ibindi cyane. Ikintu je novuga kuri wewe ubwa mbere ubushize sene navuze mugabo reka mvugo so uri ngaho iri foto ko tukumenya ko ari huri ahantu wagumye hagara yagumye ari hamwe ni wabujije ni wagiziki hariho energy nijwi ni wari kurirekura mugabo ikintu cy'agaciro wacyukorera akabandi batariko barakorera ko abandi twumvise ko bakora ririmba tumvise n'amatwi ariko wewe twavyumviye ku mutima wari deep wari ndani byari bigoye twumvise na shadow pool twari tuvyumvira mu mutima ibyo uriko urapresenta ndiko tuvyumvisha amatwi gusa ico ni ikintu gikomeye ku developer cyane mugabo na vivacité irakenewe kuko urashobora kuba uri muri competition y'abantu batumva n'uwo mwe muyera peut-être nambo senga ivyo rero cyuba disqualifié kubera ivyo bobo mwe mwe ni bamumvise amasengesho peut-être kuko ni kuririmba uri indani ni bavyumva ico gihe ubuvuye mwo kubera wabuze vivacité si sen ni nakide no bana bavuga nivyo
je turazi neza naho bamuhambiye ko bashimangiye bashirako n'ikibuye ukuzuka kwiwe kwari guhanuye mu minsi 3 kandi imva yiwe isanzwe ifufiye nubwo bari bahazibiye n'ikibuye nta kabuza umwami Yesu yaratuzukiye nyamba kijya kibuye kitamuzibiye ukabuzi neza ko wamwakiriye gute kubwiyo ngwara yawe wahagaraye onyamba guca hejuru kukiyaga byaramworoheye ukara umwami kandi urazi ko wavyatuye agute mu buzima bwawe bikugumiye ubwo bukene ntubukeneye ubwo muvuga ngurisonzeye ako kanyoma kakubakiye kucyutavuga ndagasenyuye muri rya zina y'ububasha yakwitiriye mwene data wewe nturiseriye agacarenje kamwe gusa warajugumiye waravyibagiye na bimwe yagukoreye ehera burahindukiye ubaye nka mukaro tahura tubiye Isirayeli ca gihugu Imana yadusezeraniye Isiyoni wa musozi atawuzovuga ngo ndagwaye aho niho yatugerereye ehera buravyibagiye na bimwe yagukoreye ehera burahindukiye ubaye nka mukaro tahura tubiye Yakoze uzimwitwa Alan Wisdom wakoze kuri STA wawe ni Kiyago style warafeyo yigeze kugira STA to Kiyago style reka tontonga ndabizi ko reflex ya hap abantu benshi babarindiriye nyene ko jamu cyamana service ngo gufoka abarindiriye ko gire nuze bagabanije kuri bagabanje volume muziki nacharagabanura ijwi kandi dukeneye kukumva wowe twebwe dukeneye kumva wowe uri kuraririmba imbere y'abantu uko ari kuraririmba nibisigo urashobora kuba uri kuririmba neza mugabo abantu ntibobaye niwo dukwega niwo tukwega mu bintu byawe naho ugomba akaza umuntu bunyene aho imbere akagira gusa vivacité ntoya gusa vivacité ntoya gusa kuko urumva happy naho woba uri kuragira kuri ehera niwe yatubambiwe mugabo uyu aho uri kurakatira umuntu akahumva nyene naho bari bamuzibiye ni cyabujije niwe yadupfiriye ico kintu kagira ntuze aho hantu simakubwira ngo no mugabo no muri yo buke muganda bizi irasha uri imbere y'abantu sinzi kanga bamaze kuja imbere y'abantu haraja mu bwoba haraja mwiki rero ibi tuko tukubwira kugira ngo kuri performance yawe kurikira ako ukongereko maombi yangu yafike kwako moyo uliopondeka utazarau waninikiani niajangu mimi nifanane naye Bwana nifanye kama unifinyange Bwana wakinitazama wakuone unifinyange Bwana nifanye kama wewe Yesu unifinyange mimi akinitazama wakuone wewe peke yako Yesu unifinyange Shukuru tunashukuru. Ok,
Okay, tunashukuru sana kabisa. Unaimba vizuri. Courage. Ikintu gusa no vuga. Umaze kuba babiri bonye turiko tuvimvira ku mutima. Turiko tuvyumvira ku mutima, haro kuririmba umuntu akavyumvira ku matwi. Interprete basi. Iseme kwa Kiswahili. So, mnakuwa wawili mnaimba, hatusikii kumasikio tu, tunasikilia kuroho. Yani sijui kama ni maombi mnaomba, kama ni uzima mnakuaga mnaomba sana, lakini tulisikia kabisa kama kuna umoja na Mungu. Sio maneno tu, sio kuimba tu, lakini kuna uzima unaishi nyuma ya kuimba. Asante sana na ukaze kwa hicho sana. Thank you so much. Nitaomba kitu kadogo tu. Kavolime vraiment. Unaimba na sauti ndogo. Yaani tuko naimba ni vitamu, si rotira hata chama cha kwanza walifanya. Yako binagusa, mtu kiimba mtu unamgusa easily. Lakini tia kavolime kadogo. Tia kavolime kadogo. Kwa juu ukiimba tunaikaa hivi tuko wa sita, ni fresh. Lakini kama hivi ide ya giso nazo kaimba hiyo nyimbo tuko kwa podium mpaka watu 3000 wanasikiliza. Kichoni mwangu sijioni giso nazo kaimba. Na last time mara ya kwanza wakati ulimbaga ulimbia kwa hiyo sauti. Sauti yako ni nzuri. Tulikuwa fasi padogo pete tunasema tukakusikia. Ona alifana wengine tu alimba kwa cover ndio. Wewe alifana izimisha. Alizimisha jiliva ndio na kuzidi sauti. Sauti yako ni nzuri. Iko chini sana. Kavolime pale penye mtu uko na picha ikikuwa huko podium kunaambia watu baba nifinyange uko mbele podium. Najua siko mtaalamu sana wa sauti, lakini kwa juu muziki na uimbia kama masikio. Kama masikio yangu yaniambia nilikuwa nasikia yanaomba volume. Sio hema hapa kuna masikio wengine watu wanaomba wengi, so merci. Ni hivyo jikaze utumikie sana kwako ka volume. C'est très important kata kusaidia. Imagine hivyo giso uko naimba uko worship, utahitaji kuexhorte watu, uambie labda tunaweza tukamuinulia Bwana mikono. Imagine mwiyo sauti na mikono. Banaona kama uko nasema lakini hawasikia anasema nini. Sasa hapo muziki utakoshapiga, yakutana na bassiste mwiwai, soliste mwenye vitu vingi. Unavitoka kabisa. Muziki mara nyingi watu wenyewe wako na vipaji wenyewe na wafanyaga wapashwe kwenda mbele ya watu. Mwanzo na kwa uko na gisi huko tuko na karakteri tofauti. Unakutana huko mpole, unakutana maisha yako ya kawaida huko mpole, hata ukipiga story unapiga story. Mimi sasa nilikuwa napita, nasema. Lakini kwa juu kuna kipaji chenye kinakusababisha kukua na kukua na zingine jeza kufanya vitu. Wewe mwenyewe unapaswa kuvisoma. Sio njogisi huko. Si wote hatuna hii energy ya kusema hivi. Lakini kwa hiyo tulikutanaga sote kuna fundisha, sote kuna explique watu 20, ingine siku ifo convaincre. Unafuna kutana kwa oblige kutoa sauti. Sino kila mwaka kitaka kusema eti afanyie vitu yanafanyaga, lakini afanyie mkarakteri yake gisi iko. Wote afuna sema mika wote sisemeagi juu. Kwambia kweli najua husemeagi juu, lakini kipaji chenyewe uko nacho kinakomba ujifanyie ka violence kadogo. Sasa kasoma yoka kitu kama taenda fasi penye mwingine mtu aende basi hata 100 metres de toi aseme imba nikusikie, niko a 100 metres bila micro, uimbe nikusikie. Kama uko na rafiki yako mwenye anaweza kufanyao nini tu. Najua mtu kaweza kaimba hivyo huko mu community fasi penye kufanyika tu mzee. Lakini asante sana ni. Nashukuru sana. Asante. Nimerudia bwana. hariho ikintu Imana yo gukorera no sorry aitangore ariko yireke ndirimba atanze cyane bicinchanga kubera radio iri kure okay
hariho ikintu imana burya yo gukorera bamwe bagutwenga bagatangara ndabizi birashika bakagusuzugura bakagutega bakumva ko bokurandura abantu bo bashaka kuguma mu marira iminsi yose ukaguma uje kubasega burya abana b'abantu ivyo n'ivyo bibaryohera bakibagira yuko twe dufise imana yamara yo irakomeye kubasumba baradutega imitego tukayisimba erega iyo mana niyituma turamba murahu ivyo mukora byose bizohomba ntabakorera imana yigeza homba impera n'imperuka ndatuzoduhemba impera n'imperuka ndatuzoduhemba niwihebure mu buzima bwo bubayemo kandi nucika intege no mu bibazo urimo niwabona ivyo byose bitanguye kuza aho inyishu yavyo nayo izobirikiraza nihage bumva umuntu ngo yaguze imodoka abantu nabo ngo yayikuye mu kuzimu reka kuvuga ko yayikuye mu kuzimu ahubwo isi utazi uko yasenga cane sha imana nayo niyateze kumyishura usenga wizera ibindi navyo uzobibona usenga wizera ibindi navyo uzobibona kurera imana ibindi byose ni kubesha maze wirabira iryo banga ryo gusenga bugira imana iguhinduriye amateka abantu nabo baguhindurira amajambo sha kurera imana ibindi byose ni kubesha bugira imana iguhinduriye amateka abantu nabo baguhindurira amajambo. Yes, merci kuri energy. Merci kuri energy. Kuririmba ikintu n'ijwi risohoka uko n'umuntu muba mudasangiye ukwizera arakumviriza avuga ati kabe umuntu bineye ko aravuga ari convince navyo nije gitu umuntu avuye ngaho turirimbiye neza gose mugabo kubera abiririmbana n'akajwi kambara imbali tenze kuzimya vandira mu gatwe turamurondera umuntu ashika yimpoza uko kuri wawe donc energy ni ikintu gikomeye hama niyo vyashika muri competition ukabandanya ifo abaraperi bandire nayo babwiye fo ko umuntu aba afise izindi text couple wagize la fapas ntigaruke couple wagize la fapas ntigaruke kurumva bice bigenda biraba ibitugabaniriza amanota sino good job. Merci. Courage bwana Gasafuria. Gasafuria kabisa yego nibaza ko nanjye numuunganira big brother big kubijanye na text uririmba antuka ni ya kawaida sana irimo energy kweli energy yashe nagusambura kabisa ubwo iri simple ku buryo n'umuntu vraiment iyo bigerageza nyene avuga ati jengira ndabatemwa akantu ka rap nyine atarigira nabikorero ca iyo bigerageza ari ukuntu yo byataka kandi agasangara nabishoboye kubera ko birasanzwe so genda amwe byoshika nyene hari imbere ukorere kuri ico kintu cha test zani kintu kiri mu bwenge ego kitari gusa ego wariko ravuga ibintu byumvikana bisanzwe mugabo nyine raba ukuntu ameliora text yiwawe byofasha cyane. Ikintu uvuga kuri wowe Gasafuria so wariko uririmba amajambo asanzwe nyine dukoresha muri la vie courante ubuzima busanzwe naco ni ikintu ciza kuko namajambo ashaka gukora akabantu ibintu babayemwo bashobora umuduga bakavuga mu kuzimu hari umuntu nyene usanga yisanze muri ico kintu ubu muvuze ashaka gukorera umugabo technique ya muri rap gerageza wameliore wameliore hari ibintu by'amarime hariho just kuririmba ugashyira mu matekinike hariho no kuntu gumugaruka ijambo karisubiramo kabiri n'ubushize warabigize ukarivuga kabiri urabe nabyo nyine bikosore amajambo yagwize just flow yawe nyene igira ubuzima mugabo ko hari ibintu byumvikana biri mu buzima busanzwe umuntu wese yumukora umuntu usanga wamuvuza utabizi. Thank you. Yesu ndagukunze ko sinda kwihaye ndahe vy'ibihimbaro vy'ivyaha vyanje niwe wemukiza
naho nari nigeze kugukunda Mungu Yesu ndagukunze kuko wabanje kunkunda Yesu ukanyigura ku bitiko Golgotha ngukundia mabawanya mbariye kumutwe naho nari nigeze kugukunda Mungu niwo nzoba ndiko ndaba nzokubarirani ora naho nari nigeze kugukunda Mungu. Bwa na mbere felicitation ibyo twavuga guhanuye ubushize ndumva warabikoreyeko just waririmbye hasi waririmbiye hejuru ikintu cy'inkoramutima kandi wagumije nk'uko twakishimye ubushize nturiko uririmba uri mu mubiri iyi ni competition n'importe ko turi ngaha twumviriza amatekinike na côté spirituel ira just nako turakora turagogwa gocha tukumva ati umuntu ivyo arimwo kumbura umuntu wa wundi azoduka gatoya tumusangiye yageze mu vyisi ariko kandi intango nkiyi yuko raririmba tubona nyene kubirimwo usanzwe uri umuntu usenga turabona ati ino ngabiri igiye kuba ku bwami bw'Imana igiye just gufasha ishengero so nta bindi byishifise mvuga ariko abandi ni peut-être Eddie wakoze kongera ko akantu wari watwimiye last time yari imeze neza sana. Reka tuvuge ubutumwa bwiza bice mu gihe wa rap la vidoti na padori mite mbega mami no kuva ko nka buwande kuko bwa buzima bw'ubumana buri muri je reka ndamushime uwo mwami ni waganje Yesu ni waganje mu buzima bwanje genda nduganje kuba ndamufise niyo buzima budashira ye niwe giti cy'amahoro niwe giti cy'ubuzima niwe giti cy'ubugi sinigira ubwoba nari ubwoba kuko Yesu niwe soko girukana ubwoba sinigira ubwoba nari ubwoba devo kuko Yesu niwe soko girukana ubwoba devo tuza yes tayari akunda ufise MC Sera mani twabyumvise ibyo wavuze byose utera ubwoba biratesa sana je novuga kuri side ya text urafise gukorera ko cyane kandi cyane kweli cyane ndabivuze ndabiye ku bandi baciye ngaha bariko abantu benshi bafise ama text ari deep ari bwina gose kandi umva ko yuzuye rero gerageza utera ubwoba nayo ma text ko utera ubwoba yes ama ni competition kuza imbere ugaperforming amasegonde makeya uri kujua contre wewe nyene ubu abahari abagize couple zibiri na refrain donc sindakubwiye ngo ucuririmba iminota 5 mugabo gufata kanya nyene ku buryo haba ugira ko kanya uronka kanya ko kudufata ko kudutwara buke kuko urumva kenshi umuntu agitangura swata ufise ubwoba sanga gitangura ntiwaruri ndani gose mugasanga utanguye gufata umurongo ni uciye uheza urumva rero ngo bishitswe abandanya
tegura couple tegura akantu aga performance gashaka gufata umwanya naho tobuzigira ama melody fumugira ya ma refrain yo kurapa mugabo nyene uze gufata kanya kuko bashaka gusanga ari refrain yawe utumye udufata mugoro mvugiza amasegonde 30 40 ukaburagiye naho usanga ku isegonde ya 10 ari waruta twatanguye kugutora ugacohetse yego icyo navuga Etienne ni nico bandi bako baravuga iyo tugwaye 2 minutes tugacubwira 30 secondes cyangwa 20 secondes haba habaye mu negligence ugerageze tugwaye nka 2 minutes ushaka gukoresha umunota umwe n'inusu cyangwa umunota umwe mugabo cyubwira 30 secondes na uravyumva hari amanota wenyene wikuyeko ikindi muri rap yawe gerageza habe minguvu habe ntuyivuge nk'amenye uri kuvuga amajambo cyanye ni slam since gerageza just umuntu nyene udukwege du convaincre n'ijwi ryawe ningene n'ubutumwa uri kuratanga na bindi byinshi biza novuga mugabo ugenda ukoreka ivyo rap ni sawa ni gatoya keza ure tukinogire gato kakwiye kandi keza thank you merci wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, Yesu, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Okay. Bwa mbere ndagukeje sori kubikora neza waje wavyiteguriye vraiment muri technique parapo yo bwa mbere nye twakumvise warimvye ibintu bituje biri hasi nawe wakosoye ico twari twakubwiye technique c'est bon ubu naho gende wa meliore ma octave ego akuragira technique mugabo kubera abari hasi uca wisanga ugarukanye cascade za zindi nyene wari wagize ubwa mbere gakiba totoroje just wagitegerezwa nambugiza ku bwa mbere bwa kabiri ugira kandi mugabo akora kuragira karikeze kimwe gusa nuko kagarutse keshi na metronome urabe uri kurabikora kuko ushobora kuzokorera ku instrument peut-être ko zobandanye uja mu competition nyene akazogira igihe mukaba oblige gukorera kurize ku instrument rero akantu k'ingoma nako nyine ukameliore mugabo warimvye neza. Merci. Je ndibaza ko usanzwe ukorera ku instrument usanzwe uririmbisha, je ndamaze kubona uririmba rero sinibaze ko ico cyo bari kibazo cyane gose mugabo merci kuza nkuje muri competition. Last time waje warakubise nyene tellement que ijuri ryoshe tu mugabo merci kwiyongera. Next time we need more, duhe kandi more kabisa birenge ngaho, sinon bilikuwa bien sana.
umutima wanje bisurungawi kanduranganje ubungawe uramagice urukundo rwawe nitworoneshejeho akishimwe bivuye umutima wanje nyemerera data shimiza umwongera amajana maza bonikibaza cawe nyemerera data shimiza umwongera amajana maza bonikibaza cawe Thank you sana brother. Said hiyo song ni wewe? Ya Josh. Na ikature. Indirimbo imeze neza waririmbye. Thank you kwa waririmbye indirimbo iwawe kandi wari deep, wari ndani muri côté spirituel, twariko turumva ubuzima buriko buratemba, buriko burayiririmba. Ikindi mvuge kandi kivuge nka conseil cyase kuraririmba wari kuraba accord ikorohereza kuko uri kuraririmba urarama nkuko so birashobora gutuma kuko nona amakode vocale yawe canke gatuma usarara facilement ningoga gusumba umwanya wari kumara gusa erehezuma nuko wari kuraririmba nyene umwanya muti ndirimba imwe. Ikindi ni guitar ndiko ndayivuga nka conseil guitar yawe wa meliore wiga ibindi byinshi wiga amako hari ibintu ari ama technique hari ama cascade wakuragira mugabo kuri gitari ni wari kuri urabivuza navyo kuko twumviriza byose ukoreshe instrument nawe nyine turayikota nawe nyine turayumviza sizwi gusa kuko uvuga uririmbye yakora mu kanwa utavugije kuri gitari biraderanje canke nibiza gutanga song uko byategezwa kuyitanga ndayivuze nka conseil ugende bya meliore ariko warimbye neza. Mutabure kwitegura hama le 13 ni studio ko twarahinduye gato le 20 na contre n'umukozi w'Imana le 30 le 27 baza kwari rencontre kandi n'abandi bakozi Imana baririmba worship le 77 ndababwire kare muzoririmba indirimbo y'ivyuzuye muzaba mwasohoye le 13 texte tuzoyibapangira ko niyo tumenye muzoko maragira competition. De toute façon, nous apparitions dans le grand public et nous avons dit que nous avons dit que les 13 nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous grand public. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous grand public est un texte. Kora texte ni tuzokora kuri texte zanyu. Kile sembiga bagirimu agakora kuri texte. Jesi uzokora kuri texte. Kora texte ngo kuyumvira naririmba ivyuzuye zoririmbiki. Hama biyo diviwanyu tugomba gukompoza indirimbo tuko twumvira indi ide yuko twokugize indirimbo yitwaganye les âmes muririmba mwese hamwe imwe zoba ya rap indi ya R&B indi dukeneye 1 million people to Christ tuzobabyira kugira ngo tuve ko kameme tuko turabasuka n'umutima rivuga butumwa kuko turakeneye ko abantu bakizwe. Ikiri finale ni